Itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu 2026. Iyi ni itariki idasanzwe izokwama mu mitima y'abarundi, ariko cyane cyane ni n'ikimenyetso kidasanzwe muri diplomasi hamwe na politike vy'u Burundi. Uburundi nibwo buramukiye ku nshuro ya mbere mu guserukira Afrika ku rwego mpuzamakungu mu kurongora ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, African Union. Gusa ikibazo twibaza ngaha turibaza ngo none Uburundi ni kiye kintu bugiye kungukira muri kuyobora ubumwe bwa Afrika? Mbega hoho kuyobora iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika vyo bituma igihugu kigira ubuhangange canke ni symbole diplomatique gusa? Muri iyi documentaire y'uno munsi ivuga ku ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Rero gendana nanje ndakwinjize neza na neza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ndakwereke uko ritwagwa, tunasesangurire hamwe kandi ico Uburundi bugiye kunguka mu kuba bugiye kurongora uwo muryango mu gihe cy'umwaka wose. Turaza kandi kurabira hamwe responsabilité canke inshingano zirindiriye President Ndayishimiye mu gihe agiye kurongora uyu muryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihe cy'umwaka wose nkuko nabikubwiye. Ndagusezeranije kandi yuko ntaza kugusezera jewe nawe tutarabira hamwe niba koko ubumwe bwa Afrika bavuga buhari canke niba ari ibintu vyibereye mu mpapuro gusa. Jewe nitwa Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe, iyi ni Mahango TV. Icyo usabwa rero ni ukuraba ko wakanze like hamwe na subscribe kugira ngo nkwijyanire ya Addis Abeba muri Ethiopia ku cyicaro gikuru ca African Union. Aha kandi akaba ari naho habereye ukubisikanya hagati ya President Lorenzo wa Angola hamwe na Evariste Ndayishimiye, President w'u Burundi. Wewe rero tuza kubana muri iki kiganiro kuva gitangwe kugira gisoje, ndaguhaye ikaze. Union Africaine, African Union canke umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika. Uyu ni umuryango w'ibihugu vyikukiye uko ari 55 kandi vyose bikaba ari navyo bibarizwa ku mugabane wa Afrika. Uwo muryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika washinzwe itariki 9 z'ukwezi kw'indwi hari mu mwaka wa 2002, aho washinzwe usubiriye ijyahora ryitwa OIWA, Organisation de l'Unité Africaine. Ibi bikaba vyabereye i Durban mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Gusa ngaha ikintu kwe kumenya nuko African Union yo yashingiwe mu gisagara ca Durban mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ariko iyi OIWA yo yashingiwe ya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1965. Ku vy'ukuri ngo uyu muryango ubereyeho mu gutsimbataza ubumwe bwa Afrika hamwe no gutsimbataza intwari ibereye, ariko cyane cyane ukubahiriza sovereignty y'ibihugu. No kuvuga ngo uhereye ku bwigenge bw'ibihugu vya Afrika hamwe n'imipaka yabyo. Ngo ariko kandi uwo muryango ukaba ubereyeho ngo mu vyo gufasha kuvyerekeye umutekano kuri ibi bihugu vyose. Tutibagiye kandi yuko uyu muryango ufise n'inshingano zo guterera mu iterambere rya buri gihugu cyo muri Afrika hamwe n'imibano. Gusa ikintu kwiye kumenya nubwo ibi bihugu byose byo muri Afrika 55 bigize umuryango umwe, igihugu cyose kigumana ubwigenge. Icyo womenya kandi nuko uwo muryango utarongorwa n'umuntu umwe, ahubwo nyabuna urongorwa n'inzego nkuru zikurikira. Ubwa mbere haza urwego w'inama y'abakuru b'ibihugu. Aha ni abakuru b'ibihugu bahurira bakiga ibibazo bimwe bimwe nk'ibijanye n'intambara, umutekano, imigenderanire no gushiraho abarongora umuryango n'ibindi. Urwego rwa kabiri ni komisiyo ya Union Africaine. Ni kuvuga ngo iyi ni nk'imotere y'uwo muryango kubera ko niyipanga ibikorwa vya misi yose, niyo icungera amafaranga canke budget, igategura imigambi, ni nayo ifata ingingo ntabanduka ku bijanye n'amahoro, indero, ubumenyi, ubudandaji n'ibindi. Aha kandi hari ikindi kintu cy'akamaro kwiye kumenya, ni kubera ko Perezida w'iyi komisiyo abatandukanye cyane na Perezida w'uyu muryango. Ku vy'ukuri muri uyu muryango Perezida wa komisiyo ni nkawe abafise ubutegetsi bukomeye muri uyu muryango, kubera ko wewe ahabwa manda y'imyaka 4 mu gihe Perezida w'uyu muryango ahabwa manda y'umwaka umwe gusa. Kandi wibuke ko Perezida wa komisiyo burya ngo iyo yitwaye neza washobora no kongerwa manda, mu gihe Perezida w'uwo muryango wewe yaba yakoze neza canke yakoze nabi ahabwa manda imwe gusa. Ubu tuvugana Muhammadi Ali Yusufu n'umunyajibuti niwe yatowe kurongora iyi komisiyo ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. Gusa nubwo biruko hariho n'izindi nzego zigize uyu muryango. Aha twavuga nka Conseil Executif igizwe n'abashikiranganje b'imigenderanire. Aha twavuga kandi nk'inama nshingamateka y'uyu muryango. Hakaba kandi n'urwego rujejwe umutekano, mbere hakaba n'urundi rwego rujejwe ubutungane n'agateka kazi na muntu muri uyu muryango. Nkuko benshi bavyibaza canke nkuko bikunda kugenda kugira ngo ahantu hose umukuru aboneke, ushobora kwibaza yuko kugira ngo umuntu arongore uwo muryango ashobora kuba yahiganwe n'abandi ngo habonekemwo uwotogwa aheze arongore uyu muryango. Aha nagira ndakubwire yuko wawibesha cyane kubera ko muri uyu muryango siko bigenda.
uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe washizeho ico bita rotation regionale, aho buri karere mu burere butanu bugize Afrika gashikirwa hanyuma hakavamo igihugu kimwe giserukira uwo muryango. Utu turere natwo tukaba tugizwe na Afrika y'ubuseruko, iy'uburengero, iy'ubumanuko n'iy'uraruko hamwe na Afrika yo hagati. Uburongozi bw'uyu muryango rero buhabwa igihugu kimwe kimwe muri utu turere hakurikijwe logico ya alternance, ibituma uturere twose tugize Afrika duserukirwa mu burongozi bwo muri uyu muryango. Kuva umuryango wabaho mu mwaka wa 2002 ibihugu byinshi biramaze kuwuserukira, ariko kandi hari n'ibikirindiriye bitarashikirwa. None reka dutangure twibaza iki kibazo uyu munsi. Wibaza ko ari ikihe kintu Burundi bugiye kunguka muri uyu mwaka wose muzima bugiye kumara burongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika? Aha, icyo ukwiye kumenya nuko buri gihugu cyose gitwaye uwo muryango aba ari amahirwe akomeye kw'ico gihugu mu gutsimbataza imigenderanire iri hagati y'ico gihugu hamwe n'ayandi makungu. Ni ukuvuga ngo ni opportunité diplomatique, aho Burundi buzoshobora kudandaza isura nziza y'igihugu. Burundi kandi nibutahasamarira buzokoresha kino kibanza nka platform nziza yo kugira ngo bushikire ibihugu vya rutura, bwubake umubano ukomeye n'ivyo bihugu bidasanzwe. Gutyo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vya rutura hamwe n'u Burundi ikomere kuruta uko vyahora, hanyuma abanyamitahe bazokwirukira mu Burundi bazokorere ibikorwa vyabo, hanyuma jewe nawe uri kuranyumviriza tuzohabonere opportunity yo kubona akazi. Gusa hari ikibazo abantu benshi ngaha bibaza, cyane cyane abanyafrika harimo wewe nanje ndiko ndakubwira iyi nkuru. None ku vy'ukuri ubumwe bwa Afrika koko burahari? Igiki ku vy'ukuri Union Africaine mari umunyafrika? Ku vy'ukuri mu biboneka ubumwe bwa Afrika buracari indoto. Ego mu nyandiko byo birandikwa kandi biraboneka, ariko ukaba uri kurankurikira ukaba wumva n'inyishu yanje ko babaje kumva ko ubumwe bwa Afrika budahari. Reka mbane ndabigusobanurire nifashishije iturorero. Nakubwiye ko mu kuririmba ko ubumwe bwa Afrika buhari muri Afrika byo biravugwa pe kandi biranaboneka, ariko iyo hageze kuri scene internationale buri gihugu cyose cyo muri Afrika kiba gifise ukuntu kibona ibintu. Nta gihe na kimwe birigera bishika ngo kubera ko ibihugu vya Afrika bihuriye mu muryango wa Afrika yunze ubumwe bigire voix unique canke ijwi rimwe kugira ngo bigire ico bishitseko. Aha karorero no guha ni igihe habaye event canke hakaba ikintu gisaba yuko batora, hanyuma ibihugu vyo muri Afrika kimwe kimwe cyose kikerekana aho gihagaze. Akarorero ni nko ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ibihugu vyo muri Afrika bimwe byashigikira Moscow, ibindi bigashigikira Kiev, aho ibindi bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika byo vyatinye no kwerekana aho bihagaze. Yaba ari ibihugu rero byamaze kugira aho bishika mu kwiyunga, byari kuba byaratwaye ijwi rimwe rikavuga ati twebwe nk'abanyafrika duhagaze muri uru ruhande. Ibi bihugu kandi byo muri Afrika bifise aba allié canke injuti zitandukanye, aho bimwe usanga vyikundanira n'abanyaburayi, ibindi bigakundana n'abarusiya, ibindi bigakundana n'abashinwa, ibindi ndetse bigakundana n'abarabu. Ikindi kandi ukwiye kumenya nuko uwo muryango ubeshejeho n'imfashanyo ziva mu ibi bihugu vya rutura, kuko imigambi myinshi y'uwo muryango ishigwa mu ngiro hakoreshejwe amafaranga yavuye muri izi fashanyo z'ibi bihugu vyatanze. Ikindi kandi kwiye kumenya kugira ngo wumve neza ko ubumwe bwa Afrika butigeze buhaba, ni mu gihe nkanje umurundi iyo nshatse kwigira muri Senegal, muri Afrika y'Epfo canke n'ahandi hose kugira ngo nje muri ivyo bihugu kandi ari muri Afrika iwacu, ahubwo mbere niyo visa kuyironka bikaba bigoye, bikarutwa nuko uja guhiga visa yo kuja muri Canada. Kiretse ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika vyakuyeho visa ku banyafrika bose. Aha twovuga nk'ibihugu nka Gambia, Benin, Burkina Faso, u Rwanda, Seychelles, Ghana na Kenya biherutse gukuraho visa ku banyafrika bose uretse abava muri Somalia hamwe na Libya. Gusa ibindi bihugu byose biracyakenera visa kandi bihuriye mu muryango umwe. None ibi bishoboka gute? Uyu muryango ufite n'isoko rusange ZERECAF, Zone de Libre Échange Continentale Africaine. Aha rero ikibazo ukwiye kwibaza ni niba koko umuntu agisabwa visa kugira ngo uve mu gihugu kimwe cyo muri Afrika uja mu kindi, wumva koko ya Libre Échange Continentale ikibayeyo? Ikindi kandi cyerekana yuko African Union atakintu na kimwe iragira ko nukuntu kuva mu gihugu kimwe cyo muri Afrika uja mu kindi usanga bizimbye cyane. Sinzi ko ari umuco w'abanyafrika badakunda gutembera, ariko ntivyumvikana ukuntu umuntu ashobora guhaguruka ava Bujumbura agenda i Nairobi muri Kenya. Uru rugendo n'indege nubwo amasaha 2 n'iminota 45 kuri tike niko biba vyanditse ko canke iyo ugiye kubukinga, ariko ntivyumvikana ukuntu ushobora kurihishwa amafaranga ari hagati y'amadolari 500 n'igihumbi. Ku vy'ukuri bishobora kuba ataco bikubwiye, ariko abantu benshi babona yuko aya mafaranga ari menshi mu bihugu biba byarabaye umuryango umwe, ahubwo benshi bakanibaza impamvu gutembera muri Afrika bizimvye gusumba no kuja mu bihugu vya Buraya.
uribuka yuko nakubwiye ko uyu muryango ufise urwego rujejwe umutekano, ariko nagira ndakubwire yuko muri Afrika biragoye gutahura ukuntu igihugu kivogera ikindi, ariko ugasanga uwo muryango ntushoboye kumvikanisha impande ziba zihanganye. Hehe nk'akarorero katari kure, mu mwaka duhejeje w'ibihumbi 2025 hari mu kwezi kwa12 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC hasinwe amasezerano yiswe Accord de Paix de Washington. Aya masezerano yahuza Leta y'u Rwanda hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko rero ngaho umuntu yo kwibaza ngo ni iherore ya Conseil de Sécurité de l'Union Africaine, kubera iki ibihugu bikoraniye muri uyu muryango bidashobora kumvikanisha impande zibiri mu gihe uwo muryango usanzwe ufise n'inzego zijejwe kwitaho ibi bibazo nk'enibi. Aha rero ikintu kimwe no kubwira nuko ubumwe bwa Afrika bugizwe n'ibihugu 55. None ku vy'ukuri u Rwanda hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu vyarananiranye muri ivyo bihugu byose 55 maka bikarinda kwifashisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha kugeza ngaha rero ntibaza kutobukintera amabuye kuko namaze kwishura ikibazo cawe. Gusa nubwo biruko hari intwari nyinshi zagerageje zo muri Afrika zari zipfuza ko abanyafrika bagomba kuba umwe vyanka vyakunda. Aha harimwo nka Kwame Nkrumah wo muri Ghana. Uyu Kwame Nkrumah kandi akaba ari numwe mu batanguje ya OIA nakubwiye mu mwaka w'igihumbi 1965. Uyu Kwame Nkrumah mu majambo yiwe yamakunda kuvuga ngo Afrika ikwiye kuba imwe, tukagira igisirikare kimwe, ifaranga rimwe hamwe na politike imwe. Iyindi ntwari nayo yabigerageje Haile Selassie wo muri Ethiopia, Patrice Lumumba muri Congo, Mwalimu Julius Nyerere muri Tanzania, Thomas Sankara muri Burkina Faso hamwe na Muammar Gaddafi wo muri Libya, ndetse n'abandi benshi bagize uruhara mu gushaka kunga Afrika. Aha twavuga nka Nelson Mandela muri South Africa, incabwenge nka Sheikh Anta Diop n'abandi. Aha kandi ntibigutangaze, birumvikana neza ko benshi muri aba bishwe n'aba imperialiste, ariko kandi bari bagambaniwe n'abanyafrika bene wabo. Kuri izi mpamvu zose rero nakubwiye, birumvikana yuko nyine ubumwe bwa Afrika bukiri kure nk'ukwezi, kuko atakubihakana birimwo turacafise vyinshi bidutandukanya. Nubwo ubumwe bwa Afrika busa n'uburi mu mpapuro gusa, ariko ntibisobanura yuko kurongora umuryango nabyo bibera mu mpapuro gusa, kuko nakubwiye yuko ibi bisaba kwitanga bidasanzwe ku muntu aba yashyizweho, aba yahawe izo nshingano zo gutwara umwaka wose arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ariko na cyane wibuke yuko mu gihe umuntu arongoye ubumwe bwa Afrika mu kiringo cy'umwaka, isi yose bimuhanze amaso. Niho tugaruka rero tuvuga yuko kuri President Evariste Ndayishimiye uyu mwaka ari umwaka udasanzwe kuri we, kubera yuko uzohera arongoye ibihugu 55 bigize Afrika yose. Aha rero azoba afise akazi kadasanzwe, harimwo n'akazi ko kugwanya imigwi y'ibiroberi. Aha twavuga nk'umugwi mukuru wa M23 ukorera mu gihugu ca Kongo. Nubwo uwamubishije ku ntebe Lorenzo we asa n'uwananiwe, twizere ko President Evariste Ndayishimiye wewe azogerageza, kumbure azoshobora kubumvikanisha, na cyane ko atari ubwa mbere azoba bigerageje. President Evariste Ndayishimiye kandi ararindiriwe cyane mu kugira icyo akoze kugira ngo ahuze ibi bihugu by'uyu muryango bidacana uwaka, mu gihe uwo muryango ubereyeho kunga ubumwe. Ariko ngaha rero azohera ku gihugu ciwe Uburundi busanzwe butavuga rumwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ibi bihugu bibiri biravukana, ariko biterana amajambo kenshi, kimwe kikagiriza ikindi ko kitifuriza neza kigenzi cyacu. Aka rero kuri Evariste Ndayishimiye nakazi katoroshe, gasaba ubukerebutse n'ubutwari. Gusa nubwo atazoba afise ububasha kuri ibi bihugu azoba serukira, ashobora kuzogira uruhara dusanzwe mu kugarukana umwumvikano hagati y'ibihugu bidacana uwaka bisanzwe bigize uwo muryango. Agiye guserukira Afrika muri ONU n'indi miryango ikomeye nka Union Européenne, umuryango wa BRICS n'ibindi bihugu rutura. Disikuru yiwe izoza yumvirizwa n'isi yose, kandi abazosesangura rino jambo ryiwe bazoba benshi. Aha rero wewe uri umurundi umumviriza, nagira ndakwibutse yuko iyi ari nka teste kuri diplomasi y'u Burundi. Iyi ni teste yo kwerekana icyo Burundi bushoboye muri diplomasi, aka n'akaryo kadasanzwe ku Burundi. Akaba ari n'amahirwe kandi yo kwerekana ko nubwo Burundi ari buto kandi bukaba butavugwa cyane, aka karyo rero kazoba ari keza ku Burundi ko kwerekana ko bufise abagabo kandi bashobora guhagararira Afrika mu makungu hamwe n'ibindi bihugu rutura. Iyi ni Mahango TV, hanyuma jewe ni Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe, kora subscribe. Ariko reka dusozere ino video tukeza President Evariste Ndayishimiye muri aya mabanga mashasha yahawe yo kuba Chairperson of African Union. Nubwo intambwe yo kuba mu bumwe nyabwo twabonye ko itarashikwa, ko icyizere kirahari ku munsi umwe Afrika izotebe gasengera ku mugozi umwe, maze twese tukaba umuntu umwe tukisanzura muri Afrika yacu. Ni nuko soje ino video ndakwibutsa ngo ukore subscribe, hanyuma Imana iguhe umugisha.